banyaku abanyagisagara ni nkako kubasaba yuko abanyagisagara ca Bujumbura mwohindura ingendo mugahindura inyifato mukajana n'ibihe mukamenya yuko ibihe bihe ibindi mukamenya yuko uko ibihe bihindutse ukajana navyo. Uno munsi duhimbaje uno munsi mukuru w'ubumwe mu nyuma y'umwaka umwe urangiye igisagara ca Bujumbura kitakiri umugwa mukuru wa politiki. Mwarumvise yuko ejo abanyagitega bariko barahimbaza umunsi mukuru hambaye bibuka umwaka. Bisigura yuko abanyagisagara ca Bujumbura mwenda guhindura ingendo mukajana n'ibihe hanyuma mugakora ikwa vyo kwiteza imbere kugira ngo vy'ukuri uyu mugwa mukuru uno munsi w'ubutunzi ube umugwa mukuru w'ubutunzi koko. Bisaba kugabanya amajambo, bisaba guhindura ingendo, bisaba gukorera hamwe. Atari uko banyagisagara nta kibuza nuko n'umugwa mukuru w'ubutunzi uhari mu myaka 200 ushobora kwimukira mu Rumonge, Nyanzarake canke mu zindi ntara. Na hanyu guhindura inyifato no kumenya ingene mwitwara. Ijambo novuga rigira gatatu ngira abanyagisagara nuko atabumwe bushoboka mu gihe abarundi tutamenye ukuri ngo twongere turekuriranire. Turakengurukira cyane igikorwa gihambaye umugwi w'igihugu jejwe ico gikorwa ari kurarangura uno munsi mu gihugu cose. Dusaba rero abanyagisagara gufasha mu kwitabira uwo mugambi w'iguhambaye kuko nta bumwe bushoboka tutamenye ukuri. Nta bumwe bushoboka abo tutagiye hamwe ngo turekuriranire. Nta bumwe bukunda mu gihe tugezaho inzego z'igihugu ziri kwamwe nico hari abacumvira kudusubiza mu ihumbi nkuko twashatse kwibara mu 2015 ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Aho tuja mu kumenya ukuri abandi bacumvira guturira abantu mu Nyakabiga n'ahandi. Ivyo biragahera tuje ku kivi tumenye ukuri maze turekuriranire igihugu giheze kibone kogorora maze n'ubumwe bubone gutsimbatara.